Basi we nta kajambo na kamwe woshobora kubwira umuntu wese yakumvirije basi uwo mubwira utaka. Yajewe nabuze amahera mama ndababwira bagende baje na komande twarose y'inyama kira turonga amakomande menshi y'inyama. Numva ndashaka kuvuga byo bakozi. Oya regikunda. Uraba aza kugura karobo k'inyama. Na mahera ariho ubona. Muga ntaco nayo yawe. Kandi usanga afise abana batatu bana zogura karobo k'inyama. Cyanda kwifungura gute. Uramaze kugura nk'amaparcelle ngahe muri kano kandi. Madame parcelle nani mukoko kumanga. Parcelle ndayikora mukubo. Abana mukuboko k'umugore n'abana. Umwana umwe. Umwana umwe. Na mugore ufise. Kubera yaranaye kubera ubushomeri. Yagutaye cyane. Yagutaye cyane. Ça fait neva. Ndashobora kubihinza y'abandazi n'ubujumbura turapanze. Ashobora kwambara freshi nambaye ikirato kizimvye nyira rero nambaye neza. Nari waravye ndibatse. Nabonye. Hanyuma ibindi. Ikindi naco kurya umukuru w'igihugu yavuze ati turi umuntu w'umugabo dasigendana ibihumbi 10 mu ngodo hajya ntubura umugabo nyene ntuje numva ingodo yuzuye amahera. Iyo ufite imyaka ingahe Gasiyoni? 62. 62 umaze imyaka ingahe ukora kano kazi? Kuva mfise imyaka 18. Niki watanguje umutahe w'amahera ngahe ngahe? Mahera make 2000. 2000. Winjiza nk'amahera ngahe ku munsi? 1,500,000, 1,300,000, 1,000,000. Mw'isoko ya Jabe baheruka kongerwa amasaha yo gukora aho kare bageze isaha 11 z'umuhingamo ubu bakaba bageza isaha 3 z'ijoro. BITV twaragendeye muri iyo soko aho twashoboye kuganira na bamwe baratubwira uko akazi kabo kifasha ubu nuko bakiriye iyo ngingo. Urabona kare mu myaka iheze nga jewe naho ndonga komanda ya 200 kilo buri mwaka y'imisoso yonyene. Hanyuma ubu none naho bipfira. Oya sinzi imba ndimo ukende uri mu bantu navyo nzi. Nk'ubu abantu barashagura akanyama nka kera none. Oya ubu basaba wakarobo wakanusu. Ubuze bishi agura kilo. Ugute byinshi n'ikibi. Nk'ubu kera wahora urangura nawe inka yose. Wewe numara kwanza ikibazo kwa tema transport kwanza. Umbaro batugura bava hariya mu Carama abandi bakava hariya. Batabona kwenda n'amaguru nisashe mu maboko cyangwa batwara umwanya. None ukora gute kugira ngo nk'ubunye kera urumva wari wifuza gukora aka kazi. Muri ino myaka biko byahindutse bakire batakiboneka. Uracifuza kubandanya ukora aka kazi cyangwa wo guha kandi wokora kazi. Umviriza aka kazi niki wanje n'umugwa papa yasegiye. Muri famille ngiye gusa nasiyana kakazi muri famille kusegana akazi kinvuga ko n'umugabo wanje shaka kukaheba cyangwa abanya gusa kubina urandana kera urandanda zinga zibiri zitatu kundana ku munsi umwe zikahera vraiment à partir ya 2015 bo 2015 byatangiye guhinduka gatoya ariko muzanza n'igipande cinka cyangwa zano kuboko kumwe bivana n'ingene ameze ukuboko kumuka cudandaza kugaca guhera guheze tanitaye nk'ubunye nibihe bintu uramaze kubaka uramaze kugura nk'amaparcelle ngahe muri kano kandi madame parcelle nani mukoko kumanga parcelle ndayikora mukubo abana mukuboko kumwe arumva wangiye ko kera warangura kuva Vana gukora akazi k'inyama ufite parcelle imwe. Ufite parcelle imwe. Yego hari mu marambya narubaka. Nunayubaka no. Mugabo urabona ko bizocamo ubandanije ukora. Kubw'Imana ndetse ko uzokuyubaka. Urafite umugore n'abana. Ufite umwana umwe. Umwana umwe? Na mugore ufise. Kubera? Yaranaye kubera ubushomeri. Yagutaye cyane. Yagutaye cyane. Ça fait neva. Yaragutaye. None kandi wumva warinjiza amahera menshi wayajya nabi. Birashika. Kwiki none wayajya nabi wowe umva wararonka amahera menshi. Amahera ndayaronga he none. None wayashira he nyene. Parcelle nayiguze miliyoni 2,500,000. Umvise kuvumya natango gukorera akazi k'inyama. Seka na amahera ari mu nyama rero. Ya none wumva uri umuntu usumira umwana umwe niba wari ufite n'umugore umwe hanyuma ukinjiza amahera nkayo. Imwe umwana afite imyaka 9 n'imyaka nakoze mvise imyaka 10 n'ingaye mu kazi k'inyama. Umva tubwenda. None nje gashaka kumbwira ingene wowe waramwima umugore wawe amahera gushika hagenda kandi wumva warayaronka ico gihe. Oya yarashashime kugu mugacigira agiye kurondera amahera hanze nawe. Yaragiye. None ntiwigeze urondera yandi mugore. Uraba aza kugura akarobo k'inyama.
namahera ariho ubona muga ntaco nayo yawe kandi usanga afise abana batatu banazogura akarabo k'inyama cyangwa kwifungura gute ubona none naho kogwa iki kugira ngo musubire muronka abakiriya dusubire turya inyama nka kera kogwa iki none ngo dusubire inyama cyane oya igihe kiragenda tuko tugajana n'ibihe donc nta kintu na kimwe kihari cyo gukora babaze banza tuzitwisha igihugu kwanza basi we nta kajambo na kamwe woshobora kubwira umuntu wese yakumvirije basi uwo mubwira utanga yajewe nabuze amahera mama ndababwira bagende baje na komande twarose y'inyama kera turonga amakomande menshi y'inyama numva ndashaka kuvuga byo bakozi oya regikunda iyo inyama ziraye ntizononekana bo bivana ni turose umucano cyangwa frigo nziza zitari nyinshi muri frigo zirara neza cyane none murazitahana cyangwa muzisiga ngaho murafite ahantu muzishira muri frigo ngaje bifite frigo wanje muhira ngaho kugiye umunani ndatahana izi wanje abandi nabo abatafite amafrigo nabo barazaha muri chambre froide uyu mutamanga umufise amasamaki yego none iyo chambre none ntimuzibana oya umwe arafise sinye yiwe ashaka kujya nk'ubu we sinye yawe ni sinye wanje nayi TV TV ndashaka iyi sigura TV iyi sigura TV ni venate ndashaka kubimenya ngenda bishiza ko nje ndabimenyera umwe wese arafise agasinya ashirako yego uyu ni Gasto atashaka kwese yewe ge ashashira ko ge ga urabicapa wese arasinya matsiwe hari n'abandi basho turongo gusa gucaka tamenya uturongo tubiri ntijewe nanje ngaca ndadushirako sino wumva ntaho dushirako nawe shirako cyanda yimenye yiwanje yego OK. Votre image mérite plus qu'un simple regard. BI capture l'essence de votre marque à travers une photographie professionnelle et créative. Nous concevons des vidéos dynamiques qui racontent votre histoire et marquent les esprits. Design graphique, identité visuelle, nous donnons une force visuelle à votre communication. BI, créateur d'impact visuel. Witwa nde? Nitwa Sibazuri Siyora. Sibazuri? Siyora. Sibazuri Siyora. Siyora ufite imyaka ingahe ga Siyora? 62. 62 umaze imyaka ingahe ukora kano kazi? Kuva mfise imyaka 18. No kuvuga wamye ukorana ngaha nyene ngaha mwija. Kuva Jabe tukitangura. Wowe urashaka ngo ndakubajije inkuru ya Jabe, histoire ya Jabe oyimbwira? Yego. Imbwira inkuru nk'abantu bataba bazi histoire yo ngaha wo babwira iki kuri Jabe? Kwisoko ya Jabe. Isoko riryoshe rimeze neza. Umva nokuri byatanguye gute batanguye gukorera ngaha gute byaje gute kubwabagaza yego hama rero umva tubandanya dukora turabyara abana turarira abana turigisha abana muri akazi kacu yego wowe watanguye bambwiye ko ngahanye uri umunyumba 10 nukuvuga kugira barinde bakutora kuba nyumba 10 nuko bakubonye mu butware n'uburambe ngira ngo mu kazi ubushinga nabyo watanguye gukorera ngaha mu mwaka wa ryari sinakiwibuka mukiwibuka watanguye gukora mfise imyaka 18 hagati 19 niki watanguje umutahe w'amahera ngahe ngaha mahera make 2000 2000 ico gihe wakora wa ndanangu itomati ibitunguru intore umuntu maratera imbere nkarangu imiceri y'amaspaghetti amasosi tomate amausa umuntu rero satani biratera ibintu birasha cyasunywa turahomba kuba turagubwo byose no gushima ingaha mw'isoko mwijabe harahiye harahiye mu bihumbi 2000 hamaze gushara imwe gusa kabiri okay pole sana ni kihe kintu bakuzi ko ngaha mwijabe ni kihe kintu c'ikidandazwa uvuga uti iki kintu jewe baranzi ndafise abakiriya banje banshorera ikinye kubera yuko ndabizi ndabirambiyemo nokuri ndabirambiyemo n'umukire wari wese n'uri buraya aranzi n'uri hirya no hino naho umuntu yikoranye n'umukozi avuga ati burya umukozi wanjye yagiye nakuguzana iwundi umukozi nguyu nabona uyu mumama ngarushora iminsi yose genda akarambiye bukanda kubera iki wiyumvira none ko abantu baguma bagaruka ngaho iwawe mu kazi kawe genda kunda abantu cyane kandi icyo nkora niki nkora neza gukora nkuka amahera make
abereye umunyagihugu agashikirwa nanjye ngashikirwa. Ajya amasaha bongeye ko ubunye mwugara isoko isaha 3 z'ijoro. Urashaka kuva ngaha n'amaguru gataha waje. Oya jese shika 3 z'ijoro. Kubera ko udashikana 3. Oya ndakuze. Sinashikana 3 z'ijoro. We rero umugambi wo kujya kuruhuka. Ndakuze. Ni ugereranije ukaraba kera n'ubu ni hehe byari byoroshe gukora aka kazi kawe? Kera byari byoroshe gute? Nta déplacement nyinshi hari. Abantu babikora ukamuhereza umuzigo gutwara kuri sengisa kuri amajana 2 urumva byari byoroshe cyane. Ubu none iyo mugiye kurangura bigenda gute? Tujye kuri bamwe kuteba ukakukorera umuzigo wowe uhuye n'umukristo agucira ibinoti 4,500 urumva atamuhaye nawe kora ngo ucikane ngaha kubera intoze déplacement zazimbye imodoka zirazimvye baca ufata wa mukozi nawe kubera ko avanye mu isoko akashira kuri kotebo ajya ku kaburimbo mu igihumbi ariko seke ufuma umuha 4,000 cyangwa 5 akawushikana ngaho imbere mu muryango. Ushaka kumpa impuzu nambara hano ko mbona hari impuzu nyinshi kandi nziza. Bashi impuzu zose rahari kweri. Arsene izina ryawe umuntu abantu benshi usanga bafise amazina ya babahawe n'abavyeyi akagira n'amazina bafise kubera akazi. Wowe amazina yawe ni gute? Yakazina kubuhizi nakahe? Kubuhizi. Akazina kubuhizi kweri banzi ko nyene ngaha mw'isoko mw'Jabe. Banzi ko kabushuri. Kubera ko bitwa kabushuri. Kubera nyene ncanganya abantu kugira ndaba ibintu byiza nyene mba nyene uri sharp. Kugira nyene ntibagende bataguze. None ufata ko nk'ubu jewe ndi umukiriya wawe agira agomba kuga ncanganya twumva ingene wabigenda. Ndagucanganya. Nyene nagwaye impuzu ndazi ko tegeza kugenda yiguze kandi nyenda impuzu nyenda izambona yuko ibijanye. None ncanganya nk'ubu ngira uncanganye nk'ubu nyene utora impuzu uncanganye umpe undaba ingene ubigenda. Ndabaye impuzu no guhabasha. Ndabira nk'iyo mpuzu wumpa. Jewe yombera ku buryo ndayambaye ndiko ndakora n'ikiganiro abantu bavuga bati uyu muntu yambitswe na kabushuri. Yego. Kandi mpigezweho ntumi itagezweho. Ndagwaye nyine zigezweho kubera nyine urazana umwimisi bajana n'ibihura bitse. Ndagwaye nyine ikintu nyine kigezweho. Hana nk'iyi boyfriend. Ni boyfriend nziza cyane. Nk'iyo nkwira kumenya narabyiboshe niyo nkwira je. Fate iyi nitrane gucu tande gucu. Yazinga ishobora gukunda. Mugabo urumva impuzu yose ijana niyo bayambarana mugabo naje katubandanye. Urawuzi umunsi mukuru w'abakozi. Kuri wowe uwuzi kwiki? Wowe muba wuhimbaza urimo. Mwahimbaza nyene ndimo nyene. Ntegerezo nyene naje kuhimbaza mu bantu. Kubera ko wumva ko uhimbaza umunsi mukuru w'abakozi. Kubera ndi umukozi nyene ndi mu kazi nyene nditanga nkavuga ati umaze imyaka ingaho udandaza uri umukoneseri? Kuva muri 2015. Kuva muri 2015. Ni biki biryoshe mu kazi k'ubukoneseri? Kazi kungene karyoshe basi urumva urimo urakora akazi ukishimiye. Hari ibindi bintu ubona nyine biguma bihinduka nyine urimo uravasa. Jewe ndabona yuko maze kuhakora ibintu byinshi nyine atari bike. Nk'ibi nk'amahera uronka ngaha nyine arashobora kugutunga. Arashobora kuntunga. Ukwezi kose ukagahera bimeze neza. Ndashobora kuriha inzu y'abandi bazi n'Ibujumbura turapanze. Ashobora kwambara freshi aba nambaye ikirato kizimvye nyine urabibona nambaye neza. Nari waravye ndibatse. Nabonye. Hanyuma ibindi. Ikindi naco kurya umukuru w'igihugu yavuze ati turi umuntu w'umugabo dasigendana ibihumbi 10 mu ngodo hajya ntubura umugabo nyene ntubuje numva ingodo yuzuye amahera. Urashobora kumpa makeya no. Okay. Naco turavugana. Okay. Ni bihe bibisha na wambwiye ibiryoshe ibibisha navyo ni ibi. Ibibisha nyene. Ibibisha ntivyobura. Gusa si vyinshi cane. Basi nk'ibibisha ni nko uba wagiye nko kurangura nk'impuzu ukazibura. Nivyo mbona ko handi ho ibindi mbona yo bimeze neza. Biba vyakenze gute kugira ugende kurangura impuzu ntuzironka? Basi nko kungene bimeze nka barora gishobora kugenda nko kurondera impuzu za baro kazibura bivanye n'ukungene zabuze nk'imisi. Usanga umuntu yimwe arangura zishasha. Izo bagura cane ni zehe ni ballon nshasha?
ni baro. Ni baro? Nizo zimeze neza. Okay, soko barabaretse kubu unye mushobora gukora gushika mu 21h ibitahoraho mu myaka iheze. Ni mubona ari inyungu canke n'uruhombo. Umaze kuraba nibaza ko hamaze guhera nk'ukwezi ivyo bintu bitanguye. Ni vyiza canke ni bibi mumaze kunguka iki? Basha ahubwo ni vyiza cyane gose. Ahubwo je ikintu namye mvuga ati ahubwo botwongera nk'indi saha imwe. Ahora tugeza saa 5 z'ijoro cyangwa saa 4 aho ni sawa ndumva. Abakiriya baraza nyene nazasa batwongeza gacona mingo nyene hari bwagaye ko umuntu yugara ahubwo abakiriya baguma bisuka ari beshi. Mwiriwe mama. Umeze neza? Ndashima Imana. Ego, wotubwira akazina kawe? Nitwa Jonas Mashurushu. Jonas Mashurushu, tugusanze mw'isoko uri kuradandaza sanzora akazi ukora canke n'umuntu wasigariye ngaha? Niko akazi kiwanje kuva mfise 16 jusqu'à 18 ans. Ijya amashuri yananiye n'umuga naciye ndora. Kwari kari wo muga wahisemo gukora? Bo n'umuga mwiza ubibonye kenshi. Twege abayangayanga urazi ko inyama nga muri centre ville nizo zizimvye ariko kuri twege abayangayanga tuzifata ngimboga kubera turazijya cyane utangura itariki imwe gushika 30 uriko urafungura inyama imuhira. Nk'ubu mwe iwanyu mujya inyama kuva kuwa mbere gushika kwa mo? Tuva kuwa mbere gushika kuwa mo kirese umugore mwiza ahinduye akabyanga naho yohindura twege ni obligatoire inyama zitegerezwa kuba ziri mu ngono. Mwarahiriwe? Okay, Jonas, kuri utamufasoni w'umuyangayanga twigera tubona? Mbo hari umufasoni w'umuyangayanga. Ngaha? Mwasanzagiye. Naho mugaruka nejo muramusanganga. Ariko ahanini n'akazi k'abagabo kubera iki hariya tuvuye mu mboga mu biki nta bagabo tubonye. Ngaha naho tubona abagabo ari bo benshi kubera iki? Mbo aka kazi kenshi tuvuge abakobwa cyangwa umugore bo barazi ko nakazi karemereye kakoresha ingufu ariko twe turashima Imana kubona twaronse umugore adandaza inyama kandi ubu mwasanze yahejeje no kudandaza. Yahejeje wewe yamaze yatashe ni muhira ejo mugaruse muzomusanga nga kuko kenshi aka kazi karagoye. Nibihe bintu biryoshe muri kano kazi kanyu? Ibintu biryoshe mukora ibintu biryoshe muri kano kazi nibi? Ibintu biryoshe cyane cyane n'inyama n'inyungu mu buzima no gutera inguru n'abagenzi yanyene mu kazi. Hanyuma ibintu bibishe ikintu kigoye canke kibishe muri kano kazi niki? Ikintu kigoye rero muri aka kazi k'inyama icyo no kubare nico gituma kenshi nubona aya masuro ubonye ngaha no mu myaka ibiruji uzosanga abanyene kubera niko akazi kagoye tuvuga ni kari facile kari difficile. Ni giki kigoye mwo none? Ikintu kigoye je ndakora ng'uruhombo rw'iwanje mushobora kwemera arige uranguringa ku macuniro kuko twe turangurira ku macuniro arige uhomba ngiyomba 300 cyangwa 400 kenshi rero abatakamenyereye niyo baca bahunga n'ingoga ariko twege twavyariye ngaha tugakurira muri aka kazi tukavyara tukarongora muri aka kazi nidushobora kugana. Ubu nakandi kazi wo kwiyumvirana nimwe kuja gukora katari ngaha aka kinyama nakanda kazi kirese leta ikazanye. Urazi kwanza ikitugora twebwe muri isoko yacu ya Jabe turashimiye leta n'umukuru w'igihugu kuri aka karyo yaduhaye ko kugara isoko saa 3 y'ijoro ariko ikitugora cyane ni transport nga kuri isoko yacu bugara saa 3 y'ijoro ugasanga ababa muri komine ndahangu transport irabagora yajya amasaha badoheye ko yo kugara isoko ntibashobora kurindira kubera transport. Iyo transport yahora iboneka facile benshi botana saa 3. Hanyuma urumva honye ni kucerekeranye namwe bwe ingorane mugira ariko abakiriya baraboneka bagura pahapo nka kera abakiriya sikirenga je ndakwa aka kazi ngaba mu myaka 3 iheze narabone no ku minsi mikuru ya Noel na Bonane ni Pasika irenganye
kenshi nga kuri pasika benshi barahomvye sinzi ko ari gituma abantu benshi baba mu bwiza kera nibo badusomera tuvuge na Nyakabiga na Jabe ariko benshi wosanga barimuse benshi bimukiye muri komine Ndahangwa bamwe bari mu Cyarama mu Buhinyuza Imarambya nitukironga babakira tora turonga turagushimiye cyane nawe heza kigugira umugisha mu byo ukora byose amen namwe imana ibahezage kandi mwakoze neza kubera muri abatoto beza natwe dukunda abatoto bame baratugendera iminsi yose sawa murakoze cyane sawa amazina y'ukuri ninde iradukunda Kelly uri specialite ukunda uvuga ati karantesa vraiment muri aka kazi sanzwe nkora ko kwambika abantu ibirato cyangwa kugira naki genre no kuronka abakiriya n'ibirato kuronka basi kuronka umukiriya icyo kintu cya mbere vema kuronka umuntu ushaka kubwira ikintu kamere kateye ikintu cyiza akagitwara icyo kintu cya mbere cyo hama ibigutera stress navyo ni ibihe ibikubihira bikagutera na stress ubyibutse uvuga uti ibi bintu biri muri kano kazi kanje ni ibihe ibintu bishobora kuntera bihora bintera stress no kubura imizigo biba byagenze gute kugira imizigo ibunga turashobora gutuma ko nk'ibirato bigateba gushika komisa tuba dufise n'abantu bariko barabitubwira tuba dufise abantu bariko baratubwira badutuma hama twe tubwiye kuvuga hariya kubituma Dar es Salaam cyangwa tugatuma Turki hama ukajya usanga ibintu biriko birateba kuza icyo kintu kabisa kiragutera stress cyane winjiza nk'amahera angahe ku munsi habuze cyane uba uranse nk'angahe habuze cyane ashobora kuronka nka 300,000 ku munsi mba nabuze kweshi okay waronse naho cyane uvuga uyu munsi ninjije menshi 1,500,000 1,300,000 1 million muri ico gihe uravye inyungu uba wungutse nk'inyungu yangahe urumva hariho kurangura ukadandaza muri ayo mahera waronse nka 300 uburonse nk'inyungu yangahe kuri ayo 1,500,000 waronse nk'inyungu yangahe candaba ibirato mba nasohoye ningiye nabiranguye kuko kabedi ibirato nibinganye beyi oya genre candaba ibirato ikirato kiri kuraya nakiranguye okay nkoza gusohora ku mahera ya mparura rero ndashaka mu mutaye wawe ukavuga utaye amahera niyo nungutse bari nkanga ndashaka kunguka kimwe 50 kindi 60 kindi 80 vani kwa kutanganya ibeye okay basi strategie ukoresha niye kugira ngo winjize amahera nkayo menshi alors ko tubona umenga abantu baguma bavuga ko bakenye kwambara umuntu ashobora kuza kipermeta kukurikira tucyumba cyangwa amajana 200 wewe batako strategie ukoresha ari iyihe canke ayo mafaranga uyumvira ko yaronka gute ayo mafaranga kawaida ndayaronka mu kwakira neza abantu canke mu kwagura novuga mu kwagura connection mu kwagura cyane connection hariya hehe bakakumenya ko wewe barakuze kose ije baranze ubushize ngaha mwija ukabaza kwa Yamari baca bakumenya kwa Kelly Yamari winjiza nk'amahera angahe ku munsi habuze cyane uba uranse nk'angahe habuze cyane ashobora kuronka nka 300,000 ku munsi mba nabuze kweshi okay waronse naho cyane uvuga uyu munsi ninjije menshi 1,500,000 1,300,000 1 million nitwa Shimirimana Marigore Shimirimana Marigore tumaze imyaka ingahe ukora kano kazi imyaka myinshi kuva muri 2010 kuva muri 2010 umaze imyaka 15 uri kurakora wandi ukorera nganye mw'isoko mwita oya nahereye muri Ville muri Rogreniye murabana bijya byabaye bimaze kumera ko ryaca twimukira ngaha kuva ijya myaka rero tukiva muri Ville n'ubu turi ngaha kubera ko ukunda kano kazi iyo aka kazi ndagakunda rwose kubera naragakuyemo ibintu byinshi nk'ibihe naragakuye icambere coco naragakuyemwo mwaho abana barara basahomba yego hanyuma icya kabiri naco abana barafungura kubera kano kazi karansayiza mu bintu byinshi okay
Yego. No kuvuga ko ugitangura watanguje umutahe w'amahera ngahe? Umutahe nk'ibyo gufina. Nengo ndiko ndafina. Byari nkangahe? Natanguje nk'umutahe w'ibihumbi nk'amajana 3. Ico gihe kandi yari menshi gose naho nayaranguza niyahera yose. Yego, none ubu ndabona kweri ndabona karusho. Yego, ubu mugabo ndiko ndaraba ubu uye ararenga kure niyo kuko yagiye arunguka sinavuga ko byahombye. Wagiye urunguka? Yego. Ugereranije kera n'ubu ni hehe mwaronka abakiriya ni hehe byari byoroshe gukora? Yo kera byari byoroshe gukora gose. Kubera kera hari injya basi ico gihe. Yego, ico gihe hari injya tukarangura ku mahera make. Abakiriya bari benshi. Je nko muri ville dufate nararangura mu gitondo bijya bitango ni vyababoye kaca nsubira kurangura saa 5 bijya bitaba mabuja baza gukora basubirayo saa 9 kaca nsubirayo saa 9 bijya bamabuja bakoze gonge nike hama nkaca nsubira kurangura ibya saa 11 bagira bugare hari indani kora nakuye ko nakora muri Rogreniye iby'abantu bibagiye gusuma basi bahitana twararangura kandi tukarangura neza kandi tukaronka amahera menshi vraiment. No kuvuga warashaka kurangura inshuro zine ku munsi. Ubu nawe urangura kangahe ku munsi? Ni rimwe ryonyene. Mugabo uvuze yuko byungutse none byagenze gute kugira ngo ubunya bari kera ariho wari wunguka make par rapport y'ubu kandi ubunye wumva ari urangura gake. Kera ugituma byagenze nuko ubu umuntu arondera yo kujya gusa y'imigambi wapi ntibikunda kubera kera naho wagenda ugasaba ideni ry'umuntu ahantu bita ku wa gatanu twaba tuzikaraho kuri haba umuntu ngo bufitiye ideni twaracuruza gushika naho nyene twe twiramura tukavuga duti aha umunsi wanose amahera menshi wanose angana ndose menshi wibuka umunsi wakoze cyane ukoronka amahera menshi cyane yarangana. Yo ahantu nigeze kuronka amahera mashi ku munsi mukuru buca ari Noeli. Twaracuruje turabura n'ivyo duha abakiriya. Turabura n'ivyo duha abakiriya turagenda gusubira kurangura ico gihe twarangurira kwa Siyoni. Kote buni hari bwaze. Dusanga ubushaza butoto bwaheze, amaharicovere yaheze, amaepinare yaheze. Wari winjeje ngaho uwo munsi? Uwo munsi nanungutse hafi ingerane. Ingerane ni giki? Amahera basi angana nayo bagiye kuranguza mu gitondo ayinyungu. Okay. Iki gutera stress cyane uvuga uti iki kintu je kabisa nibutse ko ngiye ku kazi kirantera stress gose neza. Ikintu bukintera stress ngiye ku kazi bisi. Ndiyumvira mbyutse. Niyumvira ukuntu mava mfata bisi yo gutaha no kugaruka. Nkaza numva umengo mpebe ngende ndeke nkaza numva umengo nyene biranse. Yo ubu rero yariho twagiye n'amaguru. Yego. Uba he? Yomba kure mu Maramvya. Kuri Kenze. Waratashe mu Maramvya n'amaguru? Yego. Ucushika sangapi? Ucushika hafi nk'amasaha 3. Amasaha 3 amasaha 2 wanyarutse kuko muba muri benshi. Baheruka kubongera amasaha yo gukora gushika 21h. Nkayo masaha wewe byabaye ibintu byiza canke byabaye ni bibi kuri wewe? Oya vraiment byabaye byiza kuko nabahora bakorera hanze ubu barabimiye barabaha ibibanza mustanteri yubahwe yarabazanye arabinjiza arabaha ibibanza kandi bose barakwiba. Nukuvuga rero ubu uye turacuruza amasaha mahera tutawese mu gitondo hariho abava ku kazi bagahitana utwo bahora baba bibagiye batasikiye nk'abakozi bagaca babyitanira bagasuma bagatera bagenda kumuhana bakaronka ivyo bari batari barose kare nayo kareho batera bagenda bakibuza aho basumira bakabura. Yego none uyu munsi utashe 21h wacushika gute? Ucushika gute mu Maramvya? Camungabanya amasaha inzi kubera tubarabwirabwira ati nta mabisi ahari. Tugaca tuvi no hakiri kare nk'aya masaha mu masaha 10 mbangira ntahe. Akazi gatesa kuri wewe n'akahe? Je byose vraiment na kamera novuga byose ni bon kubera akazi kose ugashizemwo mu mwete nta kazi na kamwe karimwo kabishe gukora. Ushize mu mwete byose birashoboka. Turaje kuganira
n'abakozi bo ngaha mw'Ijabe, abadandaza bo ngaha mw'Ijabe. Nuko rero BITV turabashimiye, abatwumvirije, abadukurikiranye, mugire ibikorwa vyiza, mukamahezagira ibikorwa by'amaboko yanyu, mugire umugisha mu byo mukora byose, mukore mwunguka, hanyuma mutera imbere, muteza imbere n'igihugu. Nuko rero